nkuko rero musanzwe mumenyereye rero ibikorwa by'agaseke BTV bibandanya bibashikiriza amakuru atandukanye na cane agize amasekteri yose y'igihugu ari mu bana ari mu bapfasoni eka no mu bikorwa by'iterambere. Uno munsi rero agaseke BTV kakubitiye mu ntara ya Bujumbura Meri muri zone ya Kinindo muri commune Muha, aho turamutse tugendera abana bari barindanye igishika abakozi b'Imana bafise umutima w'urukundo, bafise umutima wo gufasha, bifuje yuko nabo temberera abana saho nyine babikoze n'intara zose baragenda bagahura n'abandi bana nyine bakabaza ibibazo bafise bagashobora kubafasha kuvyo bashoboye. Uno munsi rero twagize Imana abakozi b'Imana bacu bagendera abo bana kugira ngo basangire ikiyago baganire babaze neza ingene babayeho. Murabona yuko ngaha tumuna abana dushajije twashije kubonana n'umwana rero umwe, reka tumusabe abidondore abaramutse imbere yuko abidondora hama atuganirire. Witwande? Jewe nitwa Iradukunda Parfait. Parfait, wewe ni sawa? Yego. Uri umunyeshuri? Yego. Biga he? Ecofo Kinindo. Ecofo Kinindo. Yego. None nk'abatazi igifaransa babwira ngo Ecofo no kuvuga iki? Ni ishure ryo mu Kinindo, ishure ry'ubumenyi. Urafite abavyeyi bose? Fise umwe. Uno munsi uri kuri ngaha none byagenze gute? No munsi je nari naje kwiga ijambo ry'Imana ko ari hatwaye dusanzwe twamadukoranira. Ngaha? Yego. None uraryumva neza? Yego. Rigufasha iki? Rimfasha kumenya ukuntu twakwitwaye kugira tuzoshobore gushika mu ijuru. Imana izotwakire twaramenye Imana. Mu bashitsi bakugendeye harabumwe bashobora kumenyamwe amazina? Yego. Harimwo Boazi hamwe na Moise na Gildas. Mbega Moise mbega kumenga iryo zina riravuga ikintu muri Bibiliya? Yego. Rivuga iki? Muri Bibiliya bavuga ngo ni Mose. Mose. Mose yakubita inkoni mu mazi kiyaga kikicamwo kabiri. Uno munsi rero wabyibonereye? Yego. Byagenze gute ashitse ngaha? Ashitse ngaha yaje atuzaniye ibintu twanyweye amata, ibitumbura, imbombo. Umwana wese yaje ashonje inde bazobona gishonje. Kandi muze se yabaganije kandi nakajambo k'Imana? Yego. Hari utwa wibukamwe na dukeye? Yatwigishije akaririmbo. Aratubwira umurongo. Atubwira ati yuko kugura uko Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kuko umwizera wese ntazapfe rubi ariko abwo ubugingo budashira. Ni giki none wewe wo mubwira nk'uyu munsi ashaka gukora ibintu nk'uyu munsi ubona wo mubwira iki? No mushimira cyane yuko yabidufashijemo. Imana imuhezagire. Yego. Suyu wenyine rero abakozi b'Imana bagendeye hariho n'undi mwigeme nawe nyene yashatse kugaragaza umunezero kugira ngo nawe atuganirire atubwire neza nawe umunezero afise uyu munsi. Nawe witwa ngwiki? Jewe nitwa Niyanyishu Gislaine. Gislaine uri umunyeshuri? Wiga mu mwaka kangahe? Niga mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu urabitora? Yego. Nivyo? Kuno munsi ndagusanze ngaha nawe waje mu biki? Natije dusangira ijambo n'abandi bana. Nari sanze nza kuryumviriza. Misi yose musanze muzanga kuryumviriza? Rigufasha iki mu gihe uriko uragiga? Igihe je ndiko ndagiga rirafasha kumenya ibintu n'ivyo ntarinzi. Ndagutuma wumva wofasha abandi bana mu gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi mwaronse abashitsi wabamenye? Wabamenye? Wabaganirije none? Hari n'akazina kamwe baba bafashe muri bo? Wafashe akazina kandi? Moise, Boaze na Gildas. Mwari musanzwe mubimenyereye? Bahora baza kubafasha abandi? Abandi? Uno munsi none mwabifashe gute mubonye baje kubafasha ku ijambo ry'Imana mu nyuma bakabahereza n'utuntu tugufungura? Nafashe neza kandi ndabashima Imana ibahezagire no hanyuma bazoze turabahaye ikaze.
aha rero niho rero tuciye tuheza kugira tuganire neza n'aba bana mwumvise ko banezerewe cyane n'abakozi b'Imana bashoboye kuza ngaha kugira ngo babafashe ari mu ijambo ry'Imana ari no mu tuganuke baje babazaniye murana ko abana bateye igomwe bafunguye nibaza yuko mu byinshi nzo kurondera umukozi w'Imana umwe kugasho kubaganiriza ababwire neza icatumye gufata uyu munsi ko si ubwa mbere babikoze bama babikora no mu zindi ntara kuko nayo babariye ariko no munsi bifuza kuja kuganira n'aba bandi bana mu mwanya mutoyi rero turaza kwandanya ikiganiro uko rero n'ubu twaje kubiganira rero munyi tuje kugira ikiganiro n'aba bana mwumvise umunezero bagaragaje kugira ngo batuganire neza umunezero bafise ingene baje gusangira ijambo ry'Imana bahejeje kuronka n'utuganuke abakozi b'Imana baje babazani nace ndondera rero umwe mwabo baje gushikira abo bana ngwanda muramutse aca bidondora abandanye atuganira nitwa bande nitwa Nshimirimana Moise aba ndumwe mu barongoye umugwi we are blessed to bless umva twahezegeye kugira duhezagire ego Imana yaraduhamagaye twumva umuhamagaro kandi tushira mu ngiro twatanga ataco dufise kubwo kwizera Imana yagirugurira imiryango buke buke kandi n'ubu iracabikora ico gituma n'ubu tugikora no kuri turabishimira Imana cyane kubona byukuri ishitse umugambi wayo muri twebwe ibintu mukoze ngaho uyu munsi muri Bujumbura Meri muri zone ya Kinindo musanzwe mubikora no mu zindi ntara ego twama tubikora ahantu hatandukanye mu gihugu turaduga ruguru impande zose z'igihugu ego no kuri tugafashanya cyane cyane no gusangira n'ijambo ry'Imana kuko nitwogabura indya z'umubiri gusa n'indya zo muri zimwemo turazigabura mu ntara amaze gutemberamwo musho kuzitubwira maze kuramwo nk'ibikorwa nyene ego hari intara ya Bubanza hari intara Gitega turakoreho cyane gose na Muramvya ego ahantu turamaze kuhakorera cyane ego cyane niki cyatumye mwiyumvira kugira imirimo yo gufasha abana na cyane ko bidashikira benshi cyatumye twimvira gukora bino bintu nuko natwe twabaye muri ubuno buzima tubaye mu buzima nyene bumeze nk'ubo babana barimwo ko kwirigwa ukabura ico ufungura gasanga ubuzima buragoye kuja kwishure biragoye ubwo buzima nanje nawo bayemwo cyo gituma rero binjohera cyane kumva kumenga no shigikira ujya muntu ubu muntu ari mu kibazo nk'ico je nahozemwo uravye aho maze guca hose usanga bimeze gute mu bana umuntu harumaze gucamwo zose icyo maze kubona gikomeye cyane hari usanga bagwaye kenshi benshi usanga bashonje n'abandi bakagwara indwara zifatiye mu gufungura nabi kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane tubwiriza twese abarundi twese guhagurukira ubishoboye wese ahaguruke ufise ijwi atabaze kugira ngo umurundi wese aronka ico afungura cyane cyane umwana kuko benshi tuko turabona baheba amashure kubera bataronka ico bafungura mbega uburyo ukoresha ko tuzi ku buryo bugoye uburyo mukoresha mu gufasha abana izo ntara zose mu gukura he uburyo dukoresha aho buva ni mu bagenzi badukunda bagakunda igikorwa dukora nibo baza bakadushigikira mu bisanzwe ndibo badutuma bakadutuma ati dushikira ahantu duserukira ahantu kuko si bose bashobora gushika aho hantu nivyo umuntu ashobora kuronka uburyo ariko kubera umwanya akavuga ati reka kubera ndabikunda reka nungike aba bantu badushikire aho twebwe tutoshika ego ni giki ubona ubwira abandi kugira ngo bafashe igikorwa cy'urukundo mugize uyu munsi na cyane ko harabusanga nabo nyene kumure basho kubona ati naje nofashe iki mugabo bakabura aho bagishikiriza ego twe twavuga yuko imiryango yuguruye umuntu wese abona yuko yogira ico akoze mu gushigikira abana b'u Burundi cyane n'abana bacu twese turabarundi ntitugomba kumva umuntu mu Burundi yishwe n'inzara byukuri byo bavyiza yuko dukoranye
tugafashanya kugira ngo turangize ikibazo c'inzara mu Burundi. Turabona imipira mwanditse ko yanditse ko we are blessed to bless, bisigura iki kwe mwabonye ko mwovyita gutyo? Igituma twise uku we are blessed to bless kuko hari igihe umuntu ahezegirwa agaca abona umenga umugisha yo wigumizako. Nico kibazo rero kihari aho abantu usanga bahezegiwe kugira ngo bafashe abandi bakabona umenga ni kibazo, ariko uwo mutima wari ukwiye kuturanga nk'abarundi kugira ngo ikibazo c'inzara gishobore kurangira. Nitwibuka yuko twahezagiwe natwe kugira ngo duhezagire bizotuma abandi buzura umugisha biciye muri twebwe. Mwaba mwaryohewe? Mwaryohewe na Moise? Azagaruke? Nivyo? Mwamusengeye none? Aha. Umvise ko abana bakwifuza yuko byo byize yuko uzuraza ku munsi wa gatandatu, ariko rero kubera yindi mirimo usanzwe ufise y'abandi bana mu zindi ntara sinzi ko bizova bigukundira. Nzoza ndaraba igihe cyose turonse akanya tuza hano hantu tubafashe ino ministry yitwa Light in the Kids. Ego twaryohewe nta tutari bwakorere kuko ibujumbura dukora ahantu henshi cyane ariko hantu twari bwahashike kandi turaryohewe no gushika hano hantu. Mushitse iminsi yabakiriye neza? Ego batwakiriye neza n'ukuri nako twabiryoherewe. Aha niho rero duciye duhereza rero kino kiganiro cacu twako turagira na Moise ku rukundo asanzwe yifitiye ku ngabire yiwe Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiyumvira ko ashobora gufasha abana mu byo bifuza. Tukatugushimiye cyane. Ego murakoze cyane kubona mwadushigikiye namwe mukaza kugira ngo ibikorwa dukora bishike kure kandi turabibashimiye cyane. Murakoze cyane. Byaturishije akanwa yuko uri Imana ni muri rya zina ryawe Yesu senze munizeye. Amen.